Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe cyane gusubira guhura namwe ngo tubwirane amateka ya Noweli, tubwirane isezerano ry'Imana, twifurizanirize osi na Noweli nziza. Ariko imbere ko tuyifurizaniriza ndagomba tubanze tuyivugeko, kuko ubona irimwe amajambo menshi, irimwe ibihari byinshi, abantu bakavuga abandi bakavuga ibi, ariko turabe by'ukuri Noweli niki, turabe Noweli niki. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya igice c'9 dusome umurongo wa 6. Uyu mwumve, uyu n'umuvugishwa w'Imana Yesaya yahanuye ibya Kristo kera cyane imbere y'ukwaza. Umviriza ngo kuko umwana atuvukiye, wamenga ariko arabivuga uyo munsi nyene ko avutse ngira nko mu ndwi zingahe, ariko byari bizoba. Ngo kuko umwana atuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umwami w'amahoro. Ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo, ku nganje y'umwami Dawidi no ku bwami bwiwe, bibukomeze ubushigikize guca imanza zibereye no kugororoka, uhereye ubu ugashitsa ibihe byose. Umwete w'Uhoraho nyene ingabo azoshitsa ivyo. Amen. Nasubiye nditegereza ndaraba uyu mwami ibintu bimuranga, ibintu adukorera, ibintu tumutezeko, sanga ni byinshi, byose byugaraniwe hehe? Byugaraniwe muri we. Burya uravye mu gitabo c'Itanguriro, umunsi Imana igenderera Adamu na Eva, agasanga bihishije, basa ubwoba, bafise isoni. Hama ngo Imana irababaza ngo Adamu, ko ntababona, ikibanza nabasizemwo, ikibanza ndabashakamwo, ko ntariko ndakibabonamwo, muri hehe? Amajambo yavuzwe murayazi ngene ameze, murazi, siyo ngomba kuvuga ko, turamaze no kuyavuga ko, kandi tuzobandanya tuyavuga ko, kuko n'amajambo atwereka urukundo rw'Imana n'ubukuru bwayo n'isezerano ryayo. Haleluya. N'isezerano, kuko mwitangurira abantu b'Imana, burya ubutumwa bwose niho bwugaraniye, niho buri, kimwe kigenda kiza kiboneka, ariko byose niho Imana yabivugiye. Ngo baca baza bagize iki? Ngo baza bafashe utubabi, kuko baragaragara ubwambure, bari bafise isoni, bari bafise ubwambure, ubwiza bwari bwabavuyeho. Umuntu wese atari ku bwiza bw'Imana agira ubwambure, bantu b'Imana, agira umutima mubagira kwiyumvira nabi, yama muri culpabilité. Umva, umuntu atari ku bwiza bw'Imana afise ivyiyumviro nyene, umva ateregirwa n'uwundi mwami, kandi we nawe nta byiza biba muri we. Ngo baza bafashe utubabi badambikanije bifutse, Imana irabitegereza, iravuga ngo umwana wanje aratakaje, imigambi yose namuteguriye iguye mu mazi. Waca afata igikoko aracica, bisigura ngo hari isezerano nshizeho. Iri sezerano ry'amaraso rizosubira ribe, rikiza umwana w'umuntu, rimushikane muri destine yiwe. Nateguye kuva kera mu mugambi wanje mwiremwa ry'isi. Birabambika, sivyo? Irabambika. Hama arabwira Eva, aturabona Satani agukoresheje icyaha gikomeye, giteye umuvumo isi yose, atari ko mu nda yawe nyene, ata rapport sexuel ibaye, ku bushobozi bwanje nzogucisha mu isezerano rizokiza isi. Urumva, isezerano ryatanzwe iriya beaucoup des années. Imana itanga isezerano ko izotanga iki? Umukiza aciye mu nda y'umugore, atamubonano mpuzabitsina ubaye. Murazi ko Mariya
yari fiancé na Yosefu. Yosefu bakanamubwira ati muhebe yasamye inda n'ibara mu Bisirayeli ryari ibara bategwa amabuye. Ariko marayika w'Imana araza aramubwira ati ntuhirahire, urya atwaye umugisha w'isi, umwana azova mu nda yiwe n'igitangaza. Haleluya, haleluya. Abantu rero baragira amanalize menshi bakavuga ngo Noeli ntiyabaye 25, Noeli ntibagira ibi, iyi yari imigenzo y'igipagani, baca biga ingene bogerageza ngo barabe ingene abakristo bo bazana bakabakura muri iyo migenzo. Niyo ni strategy nziza abantu b'Imana. Ibintu byose Imana yaduhaye iraduha n'ubwenge bwo kububyazamo umusaruro. Gufeta umunsi mukuru wa 25 wa Noeli si bibi, igihambaye ni kimwe. Igihambaye ni kimwe. Noeli kuri wewe niki? Noeli kuri wewe nukugura ikanzu shasha, nukugura costume shasha, nukwambika uduhuzu dushasha abana, nukubagurira amakado mukayanyegeza mukayita amazina mukayashira mu masapedo Noeli mukadekora mugasubira. Niyo Noeli yawe. Hama mutashe mukaja kurya mukanywa mukaborego. Niyo abariyo nta Noeli yawe shaka uyireke. Shaka uyireke. Uzoba ubaye umunsi mukuru nka mariage, nka kuganduka batetse, ibibaye nka mariage, habaye anniversaire, habaye iyo nta kivuze kuri wewe. Hakivuze kuri wewe. Mugabo umuntu amedita akamenya ati umukiza yasize icubahiro ciwe, asiga ubumana bwiwe, aza mwisi, aza kuvukira mu nda y'umugore, yigira kana ARIYA kuko ngo mwiremwa yisi Yesu ngo ari kumwe na ngo ari umukozi w'umuhanga mukoresha iby'ubuhinzi, ariko arabisiga kugira ngo aze kurokora ubugingo bwawe nanje. Haleluya. Rero guserebra ubwo rukundo rwa Kristo, guserebra igikorwa c'icubahiro yakoze mu isi, niyo Noeli. Ni wowe wambaye agahuzu kazivuga uti ndeka shaze nezegwe kuko ni anniversaire yaho nagirirwa neza, yahise yagirirwa neza, reka ndekore mu nzu umva habe ikindi kirere kuko turi muri anniversaire. Yesu ntiyavutse ejo bantu b'Imana. Harabarima ngo hakana none kavutse ejo, yavutse kera. Turiko turibuka urukundo rw'Imana, turiko turibuka ineza y'Imana. Haleluya. Rero Yesaya aramwerekwa kandi higenda babwira itarike ntakivuze. Urumva abico gihe batanguye kubona ngene baserebra ibigirwamana, bakavuga bati rero kugira ngo abantu tubagarure buhoro buhoro, bahindura ingendo, bahindura ivyiyumviro, bave muri ibi bigirwamana ko bizere, bashiraho uwo munsi mukuru 25. Mugabo siho yavukiye. Itarike ntakivuze ntakitwaye, twe duserebra igikorwa, ntiduserebra itarike, ntiduserebra umunsi, oya duserebra ivuka ry'umukiza, ugutabagwa kwa mwana w'umuntu, nico duserebra. Rero wewe wahora witiranya ibintu canke uza gusenga kuri Noeli gusa ko kuma Noeli nukuri ama eglise aruzura, nakubwira nkubwire ngo pole sana urashaka ureke kugenda, ndakubujije urareka kugenda, ntaco bimaze kuko ntuzi kikujanye. Ariko harahiriwe ugenda zicagiye gukora. Reka rero turabe ibintu ni nk'ibintu nka 8 canke 10. Reka tubirabe uzi neza icagiye gukora, uzi neza uwo munsi wari wowe, uzi neza umwami wari we, ibyo amwiteze. Reka tubiganire ngo kuko umwana atuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, uyo yari Yesu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Mwumvise? Ubutware buri ku bitugu vy'umwami, birango y'umwami, kandi tubenefisiyako natwe ubutware bwiwe turabubenefisiyako. Ubutware ngo buri kwehe? Buri ku bitugu vyiwe. Haleluya. Ngo azokwitwa igitangaza.
uyu mwana yabaye igitangaza, ayobera abantu, yayobeye abantu. Kandi ikintu iyo kitayobeye abantu kiba kiri igitangaza. Muze murabe igitangaza abantu benshi baragiharira ko kavuga ati by'ukuri niyo umuntu yaramugaye akamuguruka ati vyabaye ahora amugaye cyangwa yigiri, baravuga ibintu, eske iyo ngwara yakize by'ukuri, yakize gute, irakira. Cyo ni gitangaza. Bitangaza byamwe bihari. Uyu ngo yavutse ari umwana bamwita umwami. Hari umukozi w'Imana yatubwiye ati ubwami umuntu tugenda tubwerekwa n'imirimo akora, n'inyifato yiwe, n'ivyiyumviro vyiwe, nivyo bidetermina umwami. Bakamenya ko umushwa zisa mu bandi, baravye amavalere afise, ariko we ngo yavutse yitwa igitangaza. Haleluya. Bitandukanye n'abandi bantu. Haleluya. Umujyanama. Ibi biriko biravugwa kera atarabaho. Azoba ari umujyanama, inama yiwe izoba igororotse. Ibyo azokubwiramwo inama ukabyubahiriza, uzogubwa neza. Ururimi rwiwe rugorora ibintu rutumbereze, ntaca ku mpande, ni tout droit. Ibyiwe n'ibizima. Haleluya. Umujyanama. Imana y'ubushobozi. Ubushobozi bwose buri muri Kristo Yesu. Isezerana ryose turonka ku Mana ni muri Kristo Yesu. Niwe nzira, niwe kuri, niyo ngabire twahawe, niwo mugisha twahawe, itwigisha iby'ubumana kandi dushikana no ku Mana. Ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushobora gushika kuri data tari jewe ndamujanye. Kandi Imana nta yindi rakurusibaho, nta n'undi muntu n'umwe tubarira, tubwira we. N'Imana mu kuyibwira duca muri we, ko niwe yabaye ikiraro, niwe connection. Just sinzi abantu ngene no babwira ngo Imana y'ubushobozi ni gitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi. Si ubushobozi bwo kuzura, si ubushobozi bwo gukiza. Yazuye arazara amaze iminsi ine mumva, hazura wa mwana we inayini. Yabohoye abantu, yatabaye abantu, n'uyu munsi aracabikora. Bitangaza biracakoreka. Naho abana b'abantu, ibitangaza Imana ikoresha abantu bayo tuvyitirira Satani, tugafata Imana yacu tukayirutisha Satani, ikarutwa na Satani, tukaninahaza ibikorwa bibi bya Satani kandi vyakozwe n'Imana. Urumva ko kagaye mugaye Imana. Data wa twese uhoraho. Yesu ni Imana. Erega Imana burya yatwihishuriye mu butatu. Imana yatwihishuye ari umuremyi. Irema ibi bintu byose, irema abantu, niho iratwishura, turamenya ko Imana ariyo muremyi wa twese kandi turavyemera twese. Abantu bose Imana barayemera, naho rimwe na rimwe batazi n'ingene n'Imana y'ukuri yariyo. Abantu bose baravuga ngo Imana irahari, hariho ikintu, arakubwira ngo hari ikintu cyaremye ibintu, mugabo ntitukizi. Hama isubira kutwihishurira ari umucunguzi. Umucunguzi ninde? Ni Kristo. Uyu rero niwe yaje kuduhishurira rero. Haleluya. Aduhishurira Imana. Kuko hari Imana nyinshi. Mwibuke na Paulo ko yagiye agasanga ngo hari Imana nyinshi, hamashita akababwira ati jewe rero nje kubabwira Imana itazwi, Imana atanumwe avuga, niyo nje kubabwira, mugabizi ndazi ko muzizi kandi ababwira iyindi. Baramutega amatwi, bumva iyo Mana agira ababwire, kuko yari ishinze nayo, yari ihari, Imana itazwi. Bacatangura kubona ibitangaza iyo Mana ikora, barayizera. Umuremyi w'ijuru n'isi akora ibitangaza. Yesu rero ni watumenyesha, yaje kutumenyesha Imana, atwereka n'inzira ituganisha ku Mana. Umwami w'amahoro. Urumva, amahoro dahawe n'umwami nta handi wo yakura. Isi ntitanga amahoro. Oya. Isi nta mahoro itanga, ariko amahoro ya Kristo arakomeye bantu b'Imana. Amahoro umwami atanga arakomeye, wayahawe nta kintu na kimwe gishobora kuyamutwara.
nta cyago nta rupfu nta bugingo nta kibiriho nta nikizoza cyo gukura mu rukundo rw'Imana by'ukuri waragwakiriye urukundo rwa Kristo waragwakiriye nta kintu na kimwe kibaho cyotuma kigukura mu rukundo rw'iwe. Ukugwira n'ubutware bw'iwe n'amahoro ntibizogira iherezo. Mwavyumvise? Ubutware bwiwe n'inkomezi z'imbaraga kugira neza ntikuzorangira mw'isi, kandi urahiriwe wewe wizera ivyo kuko biragukorera. Haleluya! Biragukorera ku nganji y'umwami Dawidi no ku bwami bwiwe, bibukomeze bushigikize guca imanza zibereye no kugororoka. Umuntu yanywanye nawe azira guca izangondagonde, ukabona umuntu aca urubanza rwa ngondagonde, umuntu ajya igiturire, menya ko batari kumwe n'uyu mwami pe. Ntimuri kumwe. Umuntu atagira ukuri muri we, umuntu ati n'igitsure cy'abantu, uyo ni muri kumwe. Iyo Noweli ishaka ureke kujya kuyiserebra, kuko n'umucamanza aroranye, n'umucamanza agororotse, n'umucamanza atabesha. Uyu munsi ukaba uca izangondagonde, shaka ureke. Noweli ntayuzi. Uhereye ubu ugashitsa ibihe vyose, umwete wohoraho nye n'ingabo uzoshitsa ivyo. None ntivyashitse ivyahanuye yako, sinzi imyaka uko ingana mugabo ni myinshi, ntituri muri ivyo. Umwami ntiyavutse, umwana tukamuhabwa akadukorera, akatwereka inzira ijya ku Mana, kandi akaba avuga ati naho nagiye se nabasize muri imfuvyi nabasigiye umuntu. Imana rero yasubiye kutwihishurira muri mpemu yera, yasubiye kutwihishurira muri mpemu yera ko Yesu igikorwa yaragikoze cyo gucungura, hama asubira mu ijuru, hama asigira igikorwa mpemu yera. Yaranabwira intumwa ati mwe mutekereze mugume hamwe, ntimuje mu gisagara, ntimuje kuyebayeba mutararonka ubushobozi. Aba bayuda ntimuzobakira, bazobica babamare. Atariko nimwamara kuronka ubushobozi muzohagarara mushingire intahe ibikorwa byose nakoze, mushingire intahe izina ryanje, hama ubwami bw'Imana busakare mu isi yose. Kubera nde? Kubera mpemu yera. Imana rero yatwishuriye mu butatu. Rero ukaba na wewe no muri iyo Noweli ugiye wizeye umwami wenyene ntacyo bimaze, kuko ibyo urabyakira ako kanya hama bitakaze. Mugabo niyaba biri kwerekejwe na mpemu yera bizoshinga imizi, kuko ni wavomera ijambo, ni wadukomeza, ni watwigisha, ni waduhishurira, niwe mwigisha, niwe murezi, arimwo vyose. Rero bakunzi beza bahora CANAAN TV, ndabifurije Noweli nziza, ndabifurije Noweli nziza ibabera imfura abantu b'Imana. Ntidusubire guharira ku bitagira ikimazi. Abagoreka ijambo ry'Imana baruzuye, aba envoyé basata barahari, bariko barazimagiza abana b'Imana, babereka ibitari vyo. Igihambaye ni kimwe: niba ukunda kugira sapé de Noël, ukwimva ukinezera, ishireho nta na kimwe, ishireho bwa Yesu ntari harya. Ni dekoro wagize kugira ngo wiyibutse igikorwa cyakoretse, wibuke aho uyu mwana yavukiye. Amakado ni ukuri ni meza, tunezererwe mu mwami, duserebre aho isi yatabariwe, aho umwana w'umuntu yagiriwe neza, duserebre, tujye tunezerwe. Tunezerwe mu mwami, ntitunezerwe andeho yiwe, kuko inyuma yiwe nta munezero ubaho. Muri iyi si nta munezero ubaho Kristo atarimo, kuko n'umunezero w'akanya gato. Nta kintu gihora kinyohera abantu b'Imana nk'iyo umusaza ahagurutse, nk'iyo umusaza ahagurutse akabwira abuzukuru ati nimuze tuninahaze Imana, nimuze duserebre Noel, nimuze dushime. Ndifuza iryo herezo, ni iherezo ryiza,
ni iherezo ry'umugisha utangaje. Muvyifuze mwese. Noheli nziza ku bakunzi ba CANAAN TV. Noheli nziza ku bantu bose, ku Barundi, ku Barundikazi, ku Banyarwanda, ku Banyarwandakazi, ku Banyekongo, Imana isi yose. Noheli nziza. Umwami Imana asubire kumurika cyane mu mitima yacu twese, tumenye urukundo rwiwe n'ineza yiwe. Mwarahezagiwe. Mwami Yesu, sinigene no kuvuga, sinigene no gushima, ariko kimwe batugiriye neza. Iyo tutakugira nta kuri twari kumenya, iyo tutakugira ntitwoshikiriye Imana. Ariko uyu munsi watubereye itara ritumurikira, tumenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, tumenya n'umugambi w'Imana kuri twebwe. None nyaguhoraho nushimwe kandi ushimagizwe. Mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Joyeux Noël.